Oya ni lancement officiel ya The Great Nation Company hamwe na Truafa Burundi bazolansa filme yitwa Urukundo Niki. Iyo The Great Nation Company niyo muhungu wa Truafa yitwa Fiko Fiko. Ico kintu nacinjiranye muri rya conference de presse kiri ku mutima. Ndaheze ndaciyumvira ko mugabo kandi conference irindi hera Fiko Fiko atavuze YouTube azolansa ko film. Ndibaza neza yuko Fiko yabonetse mu maboko ya mbere ya Truafa. Ndibaza yuko nta hindi sinema nimwe bari bwamubonemo. Siko ni kuvuga kijya ni camwa ca Truafa. Ni camwa ca Truafa. Kandi niba mukoresha ibiganiro bazobimubaza. Bazitugereza kubimubaza. Ngo wiyumvishe gute kubafana bakumbuga canke hehe. Ariko rero tuca twiyumvira ati mbega abo basohotse bobo basohoka muri Truafa basohotse neza canke basohotse nabi. Ubwo Fiko Fiko wewe niwe yo basohotse neza kuko bobo bagiye kumulansa bavuga ati Fiko Fiko mwana wacu turagusohoye. Hambavu yo kumusohora baramusohoye baciye bamuheba ntibazomuherekeza mu bindi bikorwa. Yewe wagwana ma people mwiri chinganamutse neze kumumeze neza ndugu zangu wa Islam turi mu misi y'Eid. Assalamu alaikum. Nibaze neza yuko Eid kiragenda neza kuko acha Eid n'umusu Eid mari mista igari ni Eid y'abana Eid mari mista itatu imari mista bafeta bro hajya ari kwa kangahe hari ku munsi wa kane oya wa gatatu none kwa gatatu kwa kane kwa gatanu no munsi turi vendredi deja izohera ku munsi wa gatandatu izohera ku munsi wa gatandatu ego iki kiganiro kizosohoka samedi ejo no musi samedi ariko nizere neza yuko abakunzi ba Anashe mumeze neza nitwa MC Gundosi turi kumwe na Easy But Mix ni kiganiro baneze yuko dukoze ko no munsi abona neza yuko tugiye kuganira cyane izi ku bintu barabonye ikiganiro ariko gukorera ndavuga Fanny Lavine ariko mwe na Fiko Fiko ikintu twe twigeze gukora ko content kanaka turavuga yuko atakintu kiri hagati yabo ari babiri mibimeheye na Fanny yego yararonsa akanya ko kwishura ibibazo bigiye bitsanzwe kumvo yuko benshi mwari muzi neza yuko hari hugwanga abariko baradukurikirana n'ivyo bagiye bibaza canke abakinya b'amasinema basanzwe basangiye akazi ruri hagati ya Fanny na igituma atagiye kumushigikira hagati ya Truafa na Mimi siko ariko urabonye neza yuko Fanny yarafashe umwanya aranishora avuga ati je ntaco dufashizma ni mushiki wiwe aravuga ati jewe ariko inyuma yaho harakantu yavuze ngo abahora bamuponda ngo ntiyaraberanye na Runyuzi Norask mugabo rero ugiye kuraba muri no miss gangi kubera none baca bisigura ko baberanye oya si kuberana gute bamye baberana cyane kuva kera siko ariko kubera ko babafana babikenereye content kana babikenereye ivy'imitima yabo iba n'abafana n'aba content creator muri rusange ni twese siko kubera kuza gusanga neza yuko mwikenereye ivy'imitima yanyu yishakira amaso yanyu yishakira niho haje n'amapolemike menshi cyane urazikiyagiye yuko bagwanye n'intambara hamwe Runyuzi yiyumva neza yuko basi nawe nyene yoza yasubira kugira ikiniki kugira ibinini by'ingurube oya sikubutse abantu bashaka kubyibuha ko numva ngo bagira ibinini by'ingurube biya bintu sivyo ndibaza neza yuko sport nico kintu izi cyambere oya nibaza ahubwo ko ari ivyo nibaza yuko ushaka rega buri gihe bro hari inzira zibiri hari inzira yihuta inzira ya bugufi iyo nzira n'inzira ikujana ahantu gashika kandi bukebuke iyo nzira ya bugufi rero ni ngufi nziza ni fe nawe inzira nziza rero abifuza kuvyibuha bihuse bafata ibinini vy'ingurube abashaka kuvyibuha bukebuke barafungura rero tugerageje kuraba Runyuzi Norask yarafunguye Kezimana
erega naravyibuha ariko aravyibuha ego gusa ariko araza ariko araza kandi nanje nzovyibuha cyane inshallah ariko twagira tugaruka kuri kiya kintu yaranishuye fana aravuga ati je naco dupfa na Mimi naco dupfa na Mimi yaravyishuye neza ndazi neza yuko hari abantu benshi bari babirindiye igishika bijya bintu siko ndazi neza yuko hari abantu benshi barindiye ngo Mimi ngo azoza ngo avuge ngo turafite naco dupfa ariko nikanibarize bano bantu turi mu nzira y'iterambere ariko namwe muracarinde yuko Mimi azoza kwisigura ngo hari abantu rega impamvu Fani ataje bino bintu izi niba bikenewe cyane mu industry kandi niba mukoresha ibiganiro bazobimubaza bazitugereza kubimubaza ngo wiyumvise gute kuba Fani ataje mu rubanza rwawe ndisiri ko aba content creator ico kintu cambere bumva neza yuko bubaza Mimi n'ikiganiro kagaca gihera rega nico kibazo gihari siko ariko yizi mugabo sometimes hari gihe twebwe natwe dukora ikosa mugabo rero ivyo vy'izomanza ntitwobirandira ko manje twobiheba kubera ko vyaraheze gusa ibitaraba bizobejo ejo ku munsi wa Mungu itariki 31 canke 31 ni lancement officiel ya Fanny Lavine oya ni lancement officiel ya Great Nation Company hamwe na Truafa Burundi bazolansa filme yitwa Urukundo niki iyo The Great Nation Company ni umuhungu wa Truafa yitwa Fiko yasohotse ntarasohoka azosohoka ejo kwa Mungu azosohoka rero ikibazo dushobora kwibaza ni iki kubera iki mu baciye muri Truafa bose ari Fiko asohowe ku mugaragaro hakaba lancement officiel bafashanije na Truafa urumva kubera iki mu baciye muri Truafa ari we nico kibazo rero kuko washaka n'abandi baciye muri Truafa twarababonye harimwo bamwe bafise amakampuni nka Inaligera arafise na yitwa Inaligera canke yitwa Muco afise company yitwa Inaligera afise company yitwa Inaligera mugabo yitwa Muco yaciye muri Truafa yarasohotse mugabo nta lancement twigeze tubona basi bavuga ati turamusohoye officiellement mugabo ejo bazosohora Fiko dushobora kwibaza ati ni kubera iki niki gitumbona neza yuko muri ya lancement officiel muri ya conference plutôt ariho ubona neza yuko hagumye hagaruka n'amajambo menshi baravuga ati kubera ikari wasohotse ubwo niyo bari kubera ari mwene wabo w'umugabo wa Fanny Lavine kuko razi yuko ari famille siko basanzwe bavukana siko benshi barabigaruka ko baribaza ati kubera iki bibaye kuri Fiko ko hari abandi bamutanze hari abandi benshi baje muri Truafa ariko Fanny yarishuye ikintu kimwe aravuga ati hari benshi basohotse ariko ntibyigeze bija ku mugaragaro kubera ndazi neza yuko hari abantu benshi bicaye ngaha ahubwo ico duca twiyumvira abo basohotse mu buryo buhe kuko hari gusohoka nabi hari no gusohoka neza urabitaho gusohoka nabi nibaza ko ari hahandi usohoka ugasigara utavugana nabo mwahorana hari mihari nk'akarorero urumva twarabonye benshi basohoka bashwanye hama bakidogeranira haba ku mbuga canke hehe ariko rero tuca twiyumvira ati mbega abo basohotse bobo basohoka muri Truafa basohotse neza canke basohotse nabi ubwo Fiko wewe niwe yo basohotse neza kuko bobo bagiye kumulansa bavuga ati Fiko mwana wacu turagusohoye hamba vuyo kumusohora baramusohoye baciye bamuheba ntibazomuherekeza mu bindi bikorwa kuko kumusohora ni kimwe mukabazobakenera ati ahubwo rero ubure ni hagiye kubakenera cyane kubera iki azobakenera kugira bakine mu cinema y'icyo cyambere muri The Great Nation Company hari n'ikindi kintu twokwibutsa n'abantu ntibazi yuko ni cinema izoja kuri YouTube yiwe ya Fiko kuko afise YouTube yiwe yanse ko Fiko hari ibintu rero abantu benshi bariko barihenda ko cyane nico kintu tugira dutange ko no muco kuko The Great Nation Company ni company ya Fiko irimo mu bantu ariko YouTube yiwe siko ni Fiko
fiko ni fiko fiko nico kintu ako kantu rero uvuze kamaye kwiyumvira ibindi bintu byinshi kubera iki company yitwa the great nation company hama YouTube ikaba yitwa fiko fiko akandi kantu gafatanye nako kubera iki tuzi company yitwa Truafa hakaba ari YouTube ya Fanny Lavine official hakaba hari n'indi ya solution oye vya solution mugani ku ruhande ivyo nibaza ko ari ivy'urukundo rwabo kubera iki rero filme za Truafa zica kuri Fanny Lavine official nici gituma nanje ako kantu nakiyumviye ko cyane ni muri rya conference ariko kubera ko ubona neza yuko ivyo nibibazo byari byabaye byinshi ivyo nibibazo tuzobabaza twakora ibiganiro cyane kubera ko izi na Fanny Lavine bibazo ico kintu nacinjiranye muri rya conference de presse kiri ku mutima ndaheze ndaciyumvira ko mugabo kandi conference irindi hera fiko atavuze YouTube azolansa ko film iyo niyo kosa rya mbere nabonye mu rya conference kuko urazi yuko sometimes gasaba neza yuko nyene tuza turabwizanya ukuri kugira iterambere ryacu rigire siko ndibaze neza yuko ni ibintu bizofasha cyane urukundo niki siko ugiye kuraba nijya afishe uza kubona yuko hari ko account ya YouTube ya fiko hajya munsi siko iki gituma neze yuko abantu benshi tuje kubabara yuko cinema yiwe izoca kuri account ya YouTube ya fiko kuko ku munsi wahigiye yarari kuina gatrailer gatoyi kiga cinema urukundo niki yari irekuye yego ico kibazo ariko izi ndakeneye ko tuzokibabaza mu kiganiro pe bacishure kubera iki Truafa isinema za Truafa zija kuri YouTube yitwa Fanny Lavine official kubera iki isinema za Great Nation Company ego zizoja kuri YouTube yitwa fiko fiko ikindi kintu kiya kintu wavuze yuko nk'ico cha Fanny Lavine official nibaza ko guhindura biragoye kuko urabona baramaze kuronka award yanditse ko Fanny Lavine official ya award ibihumbi 100 by'aba subscribers ivyo ko bireka gutyo nibaza ko ataco bitwaye muga nka fiko fiko atarashika kure nta kuntu yo YouTube yiwe yo yitaye yo nyene iyo company yiwe oya byogorana bazi gituma byogorana kubera ko niryo zina basanzwe banamuzi ko cyane kuko urazi neza yuko ugiye kuraba kuri account yiwe ya YouTube uza gusanga yuko yarapostinga ibintu by'imiziki mfise n'ikibazo ibibazo byinshi YouTube ya fiko fiko ya posting fiko yari umuririmbyi bro wa gospel music naravisite ryari ndiko na visite account ya YouTube nza gusanga yuko hariko music gospel go nyinshi zige zitandukanye siko nici gituma nagiye kubona neza yuko igituma nanje nagiye gutahura ko iyo cinema izoca kuri rya YouTube yiwe ya fiko nagiye mbona neza yuko bararekuye ko udutrailer tungahe siko twirya cinema urukundo niki siko nza kusanga neza yuko fiko arashobora kuba ariko aribagira gutumira abantu yego kuri account yiwe yahora ashira ko yazanira za gospel music siko ariyo nyene azoshirako urukundo niki umbijo kintu izi nakunda biraba ku munsi weje navuga ati kino kintu tuzoza ariko byose tuzoronka umuco ku munsi wejo bro ejo duhurire ajya kuri friend building ni kuri Kotebu abazi permanence ya CNDD-FDD birafatanye ubona neza yuko ni kuvuga uvuye ufashe uva muri ville ururukira kuri Kotebu ucuduga gatoya bose n'abava muri no ufata rijya barabara rimanuka kuri Kotebu uciye kuri pave ni hajya nico kintu rero tugira turanze ko kuri iki kintu ca fiko ego abantu nimugume mukritika kuko umengo ni famille haragiyemwo kamwana wa mama kugira fiko yo basohore izi urashobora kuba uri muri team kanaka siko udafise mind siko mind yo kugurura ikintu ciwawe bwite ego siko ukaguma muri Truafa imyaka n'imyaka ubu hari abana bagumye muri Burundi Film Academy kwa Nsoro ata mind bifitiye kugira yo kugurura bro bazoyigira gusa muguhera heze je kintu no gira fiko abe serious yigire kuri bakuru biwe Truafa ego
urabona Truafa ni company imeze neza yubatse neza ego cyane guhera mu mategeko guhera muri professionalisme na fikofika vyiga iyo Great Nation Company yiwe izobe ikintu kinini washaka gisumba na Truafa cagutse kandi ariko izi nakantu cyatubwira ni generation bari mu matime kanaka siko yabo bari muri BMT urabona neza yuko ubu babagize agira mvuga ikintu izi ariko sometime bano bantu baze baratubabarira kivuge hari abantu bashobora kuba baratanze fikofiko muri cinema siko bakiri mu migongo yabanaka kandi ubona neza yuko uwo muntu yarafise izina ryo gushinga ibintu vyiwe kanaka siko account yo YouTube akagira ibintu vyiwe nawe byo mwinjiriza agasohoka nk'umwana yasohotse mu bavyeyi nico gituma tuvuge kuri new generation abantu bari muri runganwe nkuru nyene gwa fikofiko gwa Izo Chris gwa Mr Khan gwa bandi benshi bagiye batandukanye siko mu gihe ubona neza yuko waronse hit kanaka ndibaza neza yuko fiko yabonetse mu maboko ya mbere ya Truafa ndibaza yuko nta hindi cinema nimwe bari bwamubonemo siko ni kuvuga kijya ni camwa cha Truafa ni camwa cha Truafa siko ntiyigeze akina kwa Bere ntiyigeze akina kwa naka siko nico gituma tugiye tubare new generation mu gihe ubona iziko ubona yuko wo kwigirira ivy'iwawe ntugirire ubwoba umuvyeyi wawe ego ntugirire umuvyeyi ubwoba ngo nuko ufise ubwoba ko uzohava umuva inyuma ngo acaguta kuko umuvyeyi amara umuvyeyi ego urasohoka akagushigikira siko ego bino bintu fikofiko agize akatazana ni company numva neza yuko twomutera intege pe courage kweri kuhaje kandi nabandi new generation bari muri cinema bari muri team kanaka nabo nyene barakwiye kuvuga ati tukabona Izo Chris yazanye bro company yiwe kuko uribuka yuko twigeze no kunabivuga Izo Chris yarafise company yiwe narigeze kwibona nari postinga ku mbuga ziwe ariko sinzi iyo yahereye yagomba yizane ndavyibuka unavyibuka twarigeze gukora na analyse bro siko twarigeze gukora na analyse Izo Chris ariko arakora ariko aragira yuko agira zane company yiwe siko ariko nitwamenye iyo vyahereye siko turakene yuko aba bana bariko bararonka iyi hits bariko bararonka feedback nziza bariko barakundwa mu gihe ubona neza yuko uri kurakundwa gerageza ukoresha umwanya mu gihe utaratakaza success kubera success izi iyo umuntu atakubona mu yindi shusho hari gihe ejo mu gitondo vyuko ugasanga nakayago kubise ku ntoki ni wasigaye akunda numva umengo baravyumvise sasa dimanche tuze duhure muri friends building ariko izi mu kurangiza reka tugire na promotion ku cinema shashe ariko gusohoka ya Sabasi kono nziza ni cinema muboneze yuko yitwa Impact niyo cinema muboneze yuko yakoresheje aba diaspora b'abanyamerika b'abarundi bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubona neza yuko nukunge ni cinema ipanze numva neza yuko byananyoheye cover yakoresheje man cover yakoresheje cover man y'ubwenge narayiravye ku munsi weje ndavuga ati reka tuzoye tumushimira urazi yuko twagumye impact tumukubita kanyafu turavuga ati sabazizo kama zihebe siko ariko mugende kuraba YouTube yiwe yitwa GN Films iri ku cinema yitwa Impact ni episode ya mbere ubona neza yuko nimba atari episode cyangwa ni full movie ariko baze kugenda bayirabe siko kugira tubanaye dushikikira cinema yacu cy'u Burundi ariko twarigeze kuba tuvuga yuko na Gihuhusi Entertainment Gihuhusi yarazanye ubusinema yitwa My Ex My Ex irimo ba Mr Khan irimo ba Izo Chris ba Nkera Mutoni nabo nyine bagende banabashigikire eka kwanza cinema muri rusangi bigiye bitandukanye Truafa nyene irikirasohora mwamikazi irikirasohora turabakunda cyane no na Mr Sam agira zane sezo ya kanga ya September ina masinema menshi uboneze yuko bano bana bacu bari ku kivi ariko ngira mbaze n'undi muntu
cha turangiza umuntu yitwa Coco Empire isinema mwagiye gushutinga Igitega bimeze gute turakeneye yuko isinema nyene iva mu byambo kugira nyene tubashigikire kuko mwaragiye Igitega iyo ibintu izi biraye bikaba igiporo ejo mu gitondo biraba nabi siko isinema mwagiye gushutinga Igitega Coco Empire mumbe neza yuko turayikeneye kugira nayo nyene tuyigire promotion yo kubera kubwo gushigikira impano zigiye sana big time. Asante bro, turabakunda cyane. Hasta la vista. Ja bless, ciao ciao.